Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza mbaha ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo. Ubuyobozi bw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryamaganye ibitero byagabwe n'inyeshyamba za Red Tabara mu gace ka Vugizo mu Burundi bigahitana abantu bagera kuri 20. Tuba tuzi ko byaheze twaturinde ko abaduha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanywa ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo nk'umugambi zobaza muri pere twavyumvira ko na uwo ni Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD. Indege itwara abagenzi y'Ubuyapani yarahiye ubwo yasakiranaga n'indege y'abasirikare barinda inkombe z'inyanja ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Haneda mu murwa mukuru Tokyo. Somalia yavuze ko itemera amasezerano Ethiopia yasinyanye n'intara ya Somaliland yitandukanije yo gukoresha icyambu cyayo Berbera ku nyanja itukura. Tubafitiye kandi n'ikiganiro Amerikana. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Indege itwara abagenzi y'Ubuyapani yarahiye ubwo yasakiranaga n'indege y'abasirikare barinda inkombe z'inyanja ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Haneda mu murwa mukuru Tokyo. Abasirikare 5 bahasize ubuzima. Inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka. Abategetsi b'igihugu batangaje ko abasirikare 5 bahasize ubuzima. Iyo ndege y'igihugu c'Ubuyapani A350 yari irimwo ingenzi hamwe n'abakozi bayo bose hamwe 379. Yari ishitse ivuye kw'izinga Yokkaido riri mu buraruko bw'igihugu. Amasanamu yashizwe ahabona yerekanye umuriro ku ruhande rumwe rw'indege ikiri kuri ico kibuga c'indege. Yahavuye ihagarara imaze gushiga tokomba, imiriro iturika iva mu biyo vyayo. Abajejwe kuzimya imiriro bagerageje uko bashoboye barayizimya. Abari muri iyo ndege y'ingenzi n'abakozi bayo babashije kurokogwa ikiriko irasha. Amasanamu yafashwe ku matelefone yerekana umuriro wari musi y'amababa yayo hamwe n'ingenzi ziriko zigerageza guhunga iyo ndege yari yuzuye imyotsi. Televiziyo yo muri Amerika CNN yatangaje ko abantu 17 bari muri iyo ndege y'ingenzi bakomeretse. Ejo hiriwe intambara ikaze hagati y'ingabo za Israheli n'abarwanyi ba Hamas mu gace ka Al-Bureij kari mu mujyi wa Khan Yunis uri mu majyepfo ya Gaza. Oriane Itangishaka arakomeza. Igisirikare ca Israel congeye kimenyesha ko cakoze ibitero bishasha mu bumanuko bwa Libani aho cateye abagwanyi ba Hezbollah. Uwo mugwi w'abagwanyi usanzwe ukorana na Hamas umaze igihe utana mu mitwe na Israel mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu mu kiringo Israel maze iriko ihangana na Hamas muri Gaza. Israel itangaza kandi ko yakoze igitero ku nyubakwa y'igisirikare ca Syria. Ivuga ko kwabaye kwivuna umwansi mu bitero vyari bimaze igihe bikorwa ku butaka bwayo bituruka muri Syria. Ikinyamakuru ca leta ya Syria catangaje ko ibitero vya Israel bitari bike vyo mu kirere vyaguye mu gisagara ca Damascus aho vyononye bitari bike. Israel heruka kugabisha ko mu gihe Hezbollah itohagarika ibitero vyayo ishobora gutangura intambara muri Liban. Imigwi ya Hezbollah na Hamas ishigikiwe na Iran nayo isanzwe icuditse na Syria, Iraq na Yemen. Ivyo bihugu navyo nyene bimaze igihe bikora ibitero kuri Israel. Komeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Somalia yavuze ko itemera amasezerano Ethiopia yasinyanye n'intara ya Somaliland yitandukanije n'icyo gihugu yo gukoresha icyambu cyayo Berbera ku nyanja itukura. Inkuru nanone twateguriwe na Oriane Itangishaka. Somalia yahamagaje ambasaderi wayo ari Addis Ababa mu gihugu ca Ethiopia. Ni mu nzira yo kwerekana ko leta ya Somalia idashigikiye ayo masezerano hagati ya Ethiopia na Somaliland. Inyuma y'inama y'ibiro vy'umukuru w'igihugu i Mogadisho ku munsi wa kabiri, leta ya Somalia yatangaje ko ayo masezerano atagaciro afise kandi ko atemewe. Urwandiko rwashizwe habona iyo nama ya leta irangiye rugira ruti: leta ya Somalia ibona ko ivyakozwe na Ethiopia birengera ubwigenge bw'igihugu ca Republika Rusangi ya Somalia. Ubwo rwandiko rubandanye rugira ruti: leta ya Somalia ishigikiwe n'abanyagihugu bayo
yiteguriye gukingira no kurwanira ubwigenge, agateka k'ubutaka hamwe n'ubumwe bw'igihugu. Ivyo vyatumye Somalia itumako ambasaderi yayo muri Ethiopia mu nama yihuta. Iyo ngingo ya leta ya Somalia ije inyuma yaho ku munsi wa mbere Ethiopia yatangaje ko yapfunditse amasezerano y'amateka ya mbere n'igihugu ciyise Republika ya Somaliland. Igihugu ca Ethiopia kikavuga ko bizogifasha kugira inzira kitari gifise yo gushika kw'ibahari itukura. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yapfunditse ayo masezerano y'umwumvikano na perezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi amaze imisi agendera Addis Ababa. Amakuru yacu hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Nigeri, aho kuri uyu wa kabiri bizihije umunsi w'ubumwe waranzwe ahanini n'imikino yo gukirana baturana hasi. Oriane Itangishaka niwe waduteguriye inkuru. Iryo higanwa ribaye rigira 44 ku rwego rw'igihugu. Icivugo cy'uyu mwaka cari gukingira igihugu. Umushikiranganje wa mbere yari yagendewe na bagenzi biwe bo muri Mali na Burkina Faso baje kurorera iyo mikino. Ivyo bihugu bibanyi bikaba navyo nyene biyobowe n'abasirikare. Ivyo bibaye uko inyuma y'umwaka waranzwe n'uruhagarara n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare ku itariki 26 z'ukwezi kw'indwi. Imisi mike inyuma y'iyo kudeta, umuryango w'ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika bicuditse mu butunzi ECOWAS waciye ugabisha ko ushobora gukoresha inteko zawo mu kugarura intwaro ya demokrasi yari iyobowe na Perezida Mohamed Bazoum. Uwo muryango warongeye ufatira ibihano bikomeye Niger isanzwe ifise bamwe mu banyagihugu bakenye cyane ku isi, naho ico gihugu gifise ubutunzi cimeza bukomeye. Yamara mu kiringo c'imisi 10 ivyo bibazo vyose biribagirwa. Amaso yose abahanze abakinyi mu buhinga bwo kunagana. Ayo yari amwe mu makuru arimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora gukurikira amakuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa@radioyacu.com. Mwadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adrese yacu ni VOA Radio Yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ararega leta y'u Rwanda ko ari ihungabanya umutekano w'u Burundi muri iki gihe. Ibyo abivuze nyuma y'uko na Perezida Evariste Ndayishimiye ashinja u Rwanda ibitero byagabwe n'inyeshyamba za Red Tabara mu gace ka Vugizo mu ntara ya Bujumbura. Umunyamakuru Desire Atungimana adufitiye inkuru irambuye. Reverendo Ndikuriyo, umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa kabiri ntiyari umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko ari rwo rufasha abahekura Burundi bo mu muhari Red Tabara. Yabishikirije inyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru ku igenekezo rya 26 mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, aho yifatiye mu gahanga leta y'u Rwanda ko ari ifasha imigwi igwanya Burundi igahekura Burundi. Ndayishimiye yarongeye arabishimangira mu ijambo risoza umwaka yashikirije abarundi. Nimba mwebwe mwarirukanye igisoda cya Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushika ku mu deuxième classe, bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose, bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose, bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Kongo, mugabo bakaba batashoboye kugaruka. Amabrene n'indege babikora bimbabura. Ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi, nta bantu 20 b'abofisiye n'abandi bazosubira gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye. Nimba mwarabonye isomo mwaroze ku basoda ba Habyarimana. Muri kino gihe Burundi buhanzwe n'ibibazo isinzi bitagira inyishu, ngo nta gitangaza ko abarongoye igihugu barondera uwo bitako. Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 gushika itariki 1 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2001, aranebagura ivyo Burundi bwagiriza leta y'u Rwanda. Mu matwara y'ibihugu iyo ubonye ifise ingorane zikuremereye mu gihugu uca uvyara izindi hanze kugira ngo abanyagihugu bose bakwemere baje nyuma yawe, maze ubu ariko aragutunga agatoke atemera ivyo ariko ragira ucuboneraho akanya uvuga uti n'umwansi w'igihugu. Iyo ubwenge bwari bw'umwe bari kindi
aya matwara turayazi, turabona ico arico. Hajya ari n'ibibazo hagati mu gihugu, arimo ararondera inyishu kugira ngo arabe ingene yobivamwo, ariko nta nyishu aronka. Reveriyano Ndikuriyo yamenyesheje muri ico kiganiro cyamaze amasaha arenga 4 ko kugeza ubu batazi icatumye u Rwanda rwihindukiza mu ijambo ntirutange abo baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi barongowe na Godefroid Niyombare. Uwo munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yizera ko u Rwanda ruzoteba rukikubita agashi, asigura ko bigoye gutahura ukuntu ico gihugu cyo kwimana akagwi k'abantu atakindi karota atari gusesa amaraso y'abarundi. Icyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye, babaduhe kabisa. Imyaka 9 iraheze, twebwe tuzi ko biheze. Rero twabonanye n'ikigega cy'umukuru wa FPR i Dodoma, tugiye mu mikoranire ya CCM, twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS. Ikigega cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaragiye Kigali. Twebwe tuzi ko byaheze, twebwe turindiye ko baduha. Igarageze ku munsi wanywa ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo nk'umugambwe zobaza muri FPR icyo bavyumvira ko na Frederic Bamvuga inyumvira aremeza ko ibiganiro hagati y'ivyo bihugu bitigeze bihagarara. Atangazwa ariko n'ukuntu haduka ikibazo abarongoye Burundi bakihutira kwagiriza u Rwanda, kandi hari amashirahamwe bahuriyemwo yofasha gukora amatohoza atahegamiye no gutora umuti w'ivyo bibazo. Bene ko cyabaronse ikibazo kiraba ibihugu nka 2 cyangwa 3 badahamagaza ijya nama yo mu karere bakavuga bati reka turafise ikibazo nimudufashe gutorera umuti ico kibazo. Na kuko nda gusemerera nko kumenga n'abana ntibikenewe, ni kuvuga si ibibazo vyo, iyo bari ibibazo vyo nibo bivuga. Intandaro y'ivyo byose ni igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 12 ivugizo muri zone Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, cahitanye abantu 22. Ico gitero caremanzwe n'umuharire de Tabara ugwanya leta y'u Burundi, ariko wamenyesheje ko wowo utagwana n'abasivile, ariko ko mu ntambara nabo bashobora kuhagwa. Uwo muhari wemeza ko wishe abasirikari 9 kurupfu rw'abo basivile gobazwa leta y'u Burundi. Inyuma y'ico gitero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye amenyesha ko uwo mugwi ufashwa na leta y'u Rwanda ivy'ico gihugu camiriye kure mu itangazo casohoye igenekezo rya 29. U Rwanda rwamenyeshe ko atana hamwe mu buryo bwari bwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya Burundi. Rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi. Ico gihugu casavye Burundi ko ibibazo bufise vyoganirwa biciye mu nzira za diplomasi, hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu murwa mukuru wa Israeli ituze ryagarutse nyuma y'amakuru avuga ko umutwe wa Hamasi wagerageje kugaba ibitero bya roketi kuri uwo mujyi kuri uyu wa mbere. Navuganye n'umunyamategeko Frank Mwine uri mu rugendo rw'akazi muri Israeli, atangira ambwira uko yasanze ibintu byifashe muri uwo mujyi wa Tel Aviv. Iyo umwaka urangira Tel Aviv niho twumvise ibintu bisa ibisasu, ariko twaje kumenya ko ari bya bintu birinda iki gihugu, ari byagizaga kubuza induru. Bamwe bavuga ko iyo nduru iterwa nuko baba barinda igihugu cyabo. Ubwo twumva ko habaye nk'ibisasu byavaga muri za Gaza bishaka guterwa muri iki gihugu. Ibyo twarabyumvise, ariko byamaze akanya gatoya birarangira, umwuka usubira kuba muzima. Ejo nagerageje kujya Yerusalemu, naho iyo urebye nta kibazo gihari gikanze cyane, ariko amakuru twumva nuko aturuka muri za Gaza n'ubundi intambara iracyahari. Israel iracyagerageza kurwana n'abo bantu bo muri Gaza ba Hamas. Hanyuma ku muntu utasobanukiwe n'imiterere y'icyo gihugu ndetse n'agace ka Gaza kari muri Palestina, hangana gute kuva Tel Aviv ujya mu karere ka Gaza? Kuva Tel Aviv ujya muri Gaza, burya iki gihugu ni gitoya cyane, ni nka kilometero ngira ngo nka 70 gutyo kuva hano Tel Aviv ujya muri za Gaza, niho hari ibyo bintu byose twumva. Ariko muri Tel Aviv ho wumva mu by'ukuri ubuzima n'ubusanzwe nta kibazo. Ku muntu w'umunyamahanga winjira muri icyo gihugu muri iyi minsi kiri mu bushyamirane n'uwo mutwe wa Hamasi,
biba byoroshye ku kibuga cy'indege, ubona harabayeho ukongera umutekano ku kibuga, biba bimeze gute nk'umuntu mushya ukinjira muri icyo gihugu? Nibyo Edi, iyo ugeze ku kibuga ubona mu by'ukuri umutekano urahari, ariko n'ubusanzwe burya Israel umutekano wayo ururinzwe, ariko wenda nkatwe abantu bwa mbere twinjira nko muri igihugu cya Israel ubona hari umutekano, igihugu kirarinzwe. Abasirikare ntabwo ubona ngo bambaye iniforome, ariko hano muri iki gihugu hafi n'abasivili n'abantu bambaye imyenda isanzwe usanga bafite imbunda. Icyo ni ikintu ngira ngo gihari hano muri iki gihugu. Ku kibuga rero barabazaga cyane, uje gukora iki, n'iki kugenza, uzamara gihe ki. Barambajije bati muri iki gihugu ibihari urabizi? Ndabizi. So urumva bakajije inzego zabo z'umutekano n'ibigenza abantu bari babaza ku buryo bagomba kumenya urajya hehe, ugiye gukora iki, uzahamara gihe ki, ibintu nk'ibyo ngibyo byose barabibaza. Iyo uvuganye se n'abaturage muri icyo gihugu, mu mboni zabo batekereza iki kuri iyi ntambara? Hari umuntu twasuye ejo, ni umuyahudi wari waraturutse muri South Africa, twari tugiye kumusura, ariko yaratubwiraga ati abantu ntabwo bumva ikibazo cyacu yuko twugarijwe, ati wabona gute abantu batera abantu baryamye bari mu birori bakabatera bakabica. Ariko ugasanga ahanini isi hanze ntabwo izi ko ari twebwe victim, ahubwo wenda kubera ko twebwe dufite imbaraga zo kwidefanda, usanga kwidefanda kwacu gusobanurwamo gukoresha imbaraga nyinshi cyangwa guhohotera abantu baduhohoteye. Ahubwo ibindi turimo kumva ni uko icyo gihugu kirimo kugerageza kugabanya umubare w'abasirikare bari muri ako gace karimo intambara. Ibyo byo byakiriwe gute na rubanda aho ngaho? Yes, barabivuga ko Israel irimo kugerageza gukora abasirikare abo twita nk'inkeragutabara, niba abasirikare b'abareservistes bahamagarwa iyo habaye nk'ikintu cy'igikorwa cyihutirwa. Israel ikaba ishaka ngo kugabanya abo bantu kugira ngo itegure n'icyo bise intambara ishobora kuzatwara igihe kirekire. Bakavuga bati rero reka tugabanye aba bantu, twongere tubongere babone n'ibyo bita trainings, ikindi ngo banaruhukemo, ariko n'ubundi bakaba bitegura intambara. Uretse ko icyo ngicyo ntabwo gikuraho ko mu kanya twumvaga hari amakuru acicikana avuga ko n'ubundi Israel irimo kurasa utwo duce cy'aba Hamas nka za Khan Yunis n'amajyepfo yose ya Gaza barimo kuyarasa kubera intambara muri makira cyakomeza nubwo ibyo kubakurayo birimo kuvugwa. Frank Mwine, umusesenguzi ukaba ukurikirana hafi politike mpuzamahanga, tuvuganye uri Tel Aviv, umurwa mukuru wa Israeli. Ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Edi, nanjye ndabashimiye n'Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri Gitego. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Inshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kigaruka ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Twagiteguriwe kandi turakigezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. 2024 ni umwaka w'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko amatora ya Perezida wa Repubulika. Umwe mu bakandida bakomeye bahabwa amahirwe menshi ni Donald Trump, wahoze ari umukuru w'igihugu urimo ushaka kugaruka ku butegetsi. Ariko ahanganye n'ibirego byinshi by'abashaka ko izina rye rihanagurwa ku rutonde rw'abakandida. Bigeze he? Bisobanuye iki? Nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo muri uyu mwaka azatangira ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa mbere. Nibwo ijonjora rya mbere rizabimburira ayandi imbere mu ishyaka ry'abarepublikani rya Trump rizaba muri leta ya Iowa mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. Rizaba iminsi 9 nyuma y'isabukuru ya gatatu
y'igitero cy'abayoboke be cyo ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Capitol hano mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC, ari nacyo ntandaro y'ibibazo by'imanza arimo. Naho ishyaka ry'abademokrate rya President Joe Biden rirateganya gukoresha ijonjora ryo ku ikubitiro ku itariki ya 3 y'ukwa kabiri gutaha muri leta ya South Carolina iri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Amajonjora mu mashyaka yombi azakomereza no mu zindi leta zose zigize igihugu kugera mu kwezi kwa 6. Azarangira kandida umwe rukumbi wa buri shyaka amenyekanye. Nibo abaturage bazahitamo umukuru w'igihugu ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Mu ishyaka ry'abarepublikani, ibipimo by'agateganyo byose kugeza ubu bihora byerekana ko Trump aza ku isonga kure cyane imbere y'abandi bakandida. Ariko abahanga mu bya politiki n'amategeko baribaza cyane uko bizamugendekera. Koko rero ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize, urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado mu burengerazuba bw'igihugu rwategetse ko Trump adashobora gutorwa muri iyo leta. Rwemeje ko yagize uruhare mu gitero cy'abayoboke be kuri Capitol kubera kubahamagarira no kubashishikariza ku kigaba. Bityo ruvuga ko yatatiye itegeko nshinga igika cya 3 cy'ivugurura ryaryo rya 14 gisobanura ko umuntu wese wigometse ku gihugu adashobora kujya mu nzego z'ubutegetsi. Ku itariki ya 27 y'ugushize, ishami ry'ishyaka ry'abarepublikani rya leta ya Colorado ryajuririye urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Bukeye bwaho, umunyamabanga wa leta wa Maine mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu nawe yatangaje ko Trump adashobora kujya ku rutonde rw'abakandida. Madame Shena Bellows asobanura ko yafashe iki cyemezo yumva uburemere bwacyo. Ndabizi neza ko nta wundi munyamabanga wa leta n'umwe mu mateka wigeze yangira umuntu kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika kubera igika cya 3 cy'ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga. Ariko rero nanone nta mukandida n'umwe wari warigeze yigomeka kuri iki gika. Icyemezo cya Shena Bellows gitegereje iki inkiko za leta ya Maine zizagikoraho. Abahanga mu by'amategeko na politiki bemeza ko nacyo amaherezo yacyo ari mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Umuntu ushaka kuba kandida perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kwiyandikisha muri buri leta mu ziyigize. Buri leta niyo itunganya kandi ikayobora amatora iwayo. Muri hafi ya zose, umunyamabanga wa leta niwe uba akuriye inzego z'amatora. Kugera igihe imanza zitarakemuka neza burundu, Trump azaba akiri ku rutonde rw'abakandida muri Colorado na Maine. Ijwi ry'Amerika, usibye Colorado na Maine, ibirego byabaye muri rusange muri leta byibura 30 kuri 50 zigize igihugu. Ibyinshi byateshejwe agaciro, ariko ibindi biracyakururana mu nkiko byibura muri leta 14. Bituruka ku baturage bamwe na bamwe babifashijwemo cyane cyane n'imiryango ibiri idaharanira inyungu, uwitwa Citizens for Responsibility and Ethics in Washington na Free Speech for People. Ibyemezo bya Colorado na Maine nakataraboneka mu mateka ya Amerika. Nabo ubwabo Colorado na Maine rero batangaje ko binjije igihugu mu nzira itazwi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Rick Pantaleo yabajije Professor Matthew Kerbel icyo abitekerezaho. Kerbel ni mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza Villanova yo muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Profeseri Kerbel ati ni ubwa mbere tubonye ibintu nk'ibi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukandida wiyamamariza kuba perezida atakaje ubwo burenganzira. Urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ruramutse rugumishijeho icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Colorado, Donald Trump ntiyashobora kuzongera kuba perezida ukundi ubuziraherezo. Birumvikana rero ko byagira ingaruka cyane mu bikorwa byose byo kwiyamamariza amatora
matora yo mu 2024. And that would obviously throw the entire 2024 campaign into turmoil. Icyo abahanga mu bya politiki bahurizaho nuko ibiba kuri Trump bimuha ingufu, ariko kandi basanga abayoboke be bishobora kuzabashyushya imitwe. Nk'uko nawe rero abyivugira, bemera rwose n'ingufu nyinshi ku butegetsi bumwibasiye ku maherere. Abayobozi b'ibikorwa bye byo kwiyamamaza nabo bavuga ko ari ubutegetsi bw'igitugu bumurwanya kubera ko ari we ufite amahirwe yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gutaha. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Aya majwi yashizwe hamwe na Nadia Taha. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Ederwema. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose. Tufurahi na mwaka mpya, tule tuvae tunywe soda, ni mwaka mpya o mama. Siku hizi kukata mwaka ni kazi kubwa, tule tuvae tunywe soda, ni mwaka mpya o mama. Kuna wengine wamefungwa gerezani, na wengine wamekufa, wengine wagonjwa o mama. Kuna wengine wanapita kiangaika misikitini, makanisani kuomba Mungu o mama. Awajalie angalau kupata mtoto, hiyo yote ni kazi yake Mwenyezi Mungu o mama. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Soda ni mwaka mpya o mama. Tufurahi na mwaka mpya, tule tuvae tunywe soda, ni mwaka mpya o mama. Siku hizi kukata mwaka ni kazi kubwa, tule tuvae tunywe soda, ni mwaka mpya o mama. Kuna wengine wamefungwa gerezani, na wengine wamekufa, wengine wagonjwa o mama. Kuna wengine wanapita kiangaika misikitini, makanisani kuomba Mungu o mama. Awajalie angalau kupata mtoto, hiyo yote ni kazi yake Mwenyezi Mungu o mama. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Mama Noele, Mama Noele, Mama Noele